Imetibitika kabisa kwa siku ya leo kwa mwanamuziki King SRB hatoshiriki ndani ya show ya mwanamuziki kutokea hapa East Africa, na maanisha Harmonize, iliyoandaliwa tarehe 20 mwezi Agosti mwaka huu 2022 pare efi nyaka. Baada ya maneno mengi kutoweka hapo nyuma kidogo, kutokana na post ya mwanamuziki huo King SRB akiandika ya kwamba my only confirmed show is Twengana Mutima, that which will be on 28th this month kwezi nyene. Abantu benshi rero bagize icyo bashobora kubivuga ko mu commentinga ama comment agiye atandukanye, bamwe babisigura na cyane cyane ko yari yashoboye kucyandika mu cyongereza benshi badashoboye gutahura, ariko nk'aba promoter basanzwe bakurikirana ivyo bintu barashoboye basigurira abany'igihugu n'abakunzi b'umuziki muri rusangi ibintu uwo muririmbyi yashatse gusigura muri iyo post, aho bamwe bashoboye kwandika bavuga bati SRB yamenyesheje yuko atazoshobora kuboneka mu kirori cy'umuririmbyi kuva mu gihugu cya Tanzania Harmonize. Abandi bakavuga ati ingorane zo bazabitumye nuko umuririmbyi SRB yashoboye kuboneka mu murongo w'aba underground, atashoboye kutucigwa aho mubona uwo muririmbyi Harmonize yari kumwe na Lolilo na Vishu Love agashigwa ku mustari wa Badabo J ba Mokenze, bica bituma agira agashavu ku kwikura muri ico giteramo. Abandi bakavuga ati habanamba gituma uwo muririmbyi ashobora kuvuga uko nuko yarishwa amafaranga make, akaca yumva ko umuririmbyi Double J umuririmbyi Kiriku bashoboye kurihwa amafaranga menshi gusumba ay'uwo muririmbyi SRB. Ivyo bikaba byatumye uwo muririmbyi SRB ashobora kuvuga ati iki kirori sinzoshobora kucitabira. Mbega nawe nk'umukunzi w'umuziki ubona ico aricyo cyava gituma uwo muririmbyi atoshobora kwitabira ico giteramo, canke ubona imvo yoba yatumye ashobora kutitabira ico giteramo yoba ari nk'iyahe? Kuri mikro mwari kumwe na Sten Promora on the machine, akiwa ni Da Promise cameraman. We love you so much. Continue subscribing to our channel for more update news. Bye bye till the next time.